ntacyo nokora kirusha kubaramutsa amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo abe muri mwebwe bene data. Amahoro ya Kristo abe mu miryango yanyu, mu banyu no mu byanyu mu izina rya Yesu. Amen. Nashaka mumundire bene data ndabakire muri iri jambo dusanga mu Baheburayo. Iri jambo dusanga mu Baheburayo igice cya 6 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Haleluya. Ushiremo n'uwa 15, murongo wa 13, 14 na 15. Mutwe w'amajambo avuga ngo amasezerano y'Imana atera ibyizigiro. Haleluya. Ndabifurije kugira ibyizigiro bene data. Iyo ufite ibyizigiro ugera kure kuko ntiwigera wihebura. Haleluya. Imana ibarinde kwihebura bene data. Haleluya. Bwira uwo muri kumwe uti ntutinye. Bwira uwo muri kumwe uti ntutinye. Mbonye abanyakanyosha kugani barabana baraturenga ngo ntutinye mwene data. Ugira ibyizigiro kuko ibyizigiro nizo bizogushikana kure. Haleluya. Ku murongo wa 13 aravuga ngo hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano kuko atawe yogira indahiro ayiruta, yarirahiye iti eka no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kukugwiza nzokugwiza. Niko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ibyasezeranye. Haleluya. Imigisha y'Imana ibe kuri mwebwe bene data. Imigisha y'Imana ibe kuri mwebwe bene data. Yongere ibagwize mu byanyu no mu banyu, mwame mwihanganiye isezerano ry'Imana. Amen. Amen. Uno munsi nakuzaniye iri jambo ry'uko wama wihanganye. Haleluya. Wame wihanganye. Kandi iyo wihanganye ushika mu masezerano yawe. Haleluya. Ijambo ry'uno munsi wame wihanganye. Imana ibahe kwihangana. Haleluya. 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 Ijambo nabazaniye muri kino gitondo nuko ngo kwama mwihangana. Imana ikivuze iminsi yose cyabagishika. Ico yavuze ko kizoshika mwene data. Ariko Imana iguhe kwihangana muri aya masezerano ufise. Haleluya. Nsubiye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabibarira kuko benshi bazi ko mutanzi kumbure twaramukanije, ariko hari abatanzi, hari n'abandi banzi, hari n'abandi bambona ndengana bakamenya ko ni pasiteri mugabo watanzi. Nitwa rero Reverend Pastor Ntirameba Artemo, nkaba ndongoye ishengero rya Yesu araje vuba. Haleluya. Iri shengero rya Yesu araje vuba rifise icicaro ngaha. Iyi paruwase yitwa paruwase Ntahangwa. Turafise paruwase Muramvya,
tukagira na paruwase Ngozi, tukagira n'ikindi cicaro n'ibindi amaserire turayafise mu Ruziba, tukagira n'ibindi byicaro biri ku Musaga. Rero turabaha ikaze shengero ry'Imana, turaha ikaze abapasiteri bari ngaha. Nashaka abapasiteri bose mu vyaguke muramutse shengero ry'Imana. Abapasiteri bari ngaha, ababishope